Icyambere na mbere nshaka kuvuga ko navukiye muri famille y'umuziki. Mon père papa wanje yari mu DJ, akaba yari umucuraranzi. Mugabo ma mère mama yari umuririmbyi w'ikwaya, urumva yaririmba indirimbo muri korali nyene, indirimbo z'Imana. Ma famille maternelle bose baririmba muri korali, hanyuma famille paternelle baririmba muri Jasmine, mes tantes quoi. Yego. Welcome my people, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri benshi muri ko muradukurikirana muri kano kanya. Of course you can call me Ami Pro the MC. Remember kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube shasha ariyo Ami Pro Show 257. Ni channel nkuko mwe dusabye muri benshi ati harageze yuko utanguza TV online yawe kugira ngo uzuratanga amakuru agiye atandukanye avuga muri entertainment na showbiz hano mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko musanzwe mubizi, dusanzwe tubemera, dusanzwe tubizeye, dusanzwe tuzi neza yuko mukunda umuziki wa hano mu gihugu cy'u Burundi, nico gituma twashoboye kubikora. So kandi ndakwibutse ugire subscribe, share, comment kugira ngo ubu wa mbere kuzura kurikirana ibikorwa byose bica kuri channel yacu ya YouTube ariyo Ami Pro Show 257. Nkuko musanzwe mubizi, you can call me Ami Pro the MC. Nuko murabizi neza yuko muri kino gihe hariyo ikiza chat cha coronavirus, naco gituma wewe kuradukurikirana muri kano kanya ndagusaba kuza uragira isuku, kuzura karaba cyane misi yose aho ugiye hose kugira ngo dushobore kwikingira abarundi n'abanyamahanga twese kino kiza cha coronavirus giteye isi yose. Today muri show yacu turi kumwe na the one and the only Lizzo Manizo Foshizo, imyaka irenga kuri 10 ari muri career ya music. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mambo vipi mzee? Ndashima Imana, meze bien, byose bien. Kandi ndanezera kubona mwatugendeye no musi. Uraberewe cyane Lizzo Manizo Foshizo, ariko niko wama murakoze namwe muraberewe, mumeze bien, ndabona ko Ami Pro the MC. Asante sana. Yes nuko imbere yuko dutangura hari kiza kiriko kiratera muri kino gihe ca coronavirus. Nk'umuririmbyi dukunze kuvuga yuko abaririmbyi ari kiyo ca jami. Niki wobwira abantu bose bariko baragukurikirana kugira ngo kumbure dushobore kwikingira, ufise ijwi rinini rishobora gushika kure, kumbure iryo fasha benshi? Gukaraba neza, kuraba cyane cyane ibintu vya suku, kureka kuramukanya n'umuntu wari we wese, parce que nshobora kumenya kwagwaye cyangwa atagwaye. Uvana kwikingira mu make. Ego mugabo numvise ko muri Afrika ntabwo gidufata parce que il fait chaud. Ego yes nuko ni Lizzo Manizo Foshizo mzizi wajiwe. Ndashaka yuko no munsi tumenya byinshi kuri Lolilo. Hari abantu no munsi bashobora kumva Lolilo batazi Lolilo ingene yatanguye music, batazi Lolilo struggle yagiye aracamwo, batazi ingene urugendo rwa Niyonzima na Salum Lolilo gwatanguye n'ingene gwagenze gushika agere ahageze uno munsi. Urugendo rwa Niyonzima na Salum Lolilo gwatanguye gute, gwatanguriye hehe, gwatangujwe nande? Icyambere na mbere nshaka kuvuga ko navukiye muri famille y'umuziki. Mon père papa wanje yari mu DJ, akaba yari umucuraranzi. Mugabo ma mère mama yari umuririmbyi w'ikwaya, urumva yaririmba indirimbo muri korali nyene, indirimbo z'Imana. Ma famille maternelle bose baririmba muri korali, hanyuma famille paternelle baririmba muri Jasmine, mes tantes quoi. Yego. Urumva rero natsanze umuziki muri famille, hanyuma natanguye kuririmba ngira ama playback yama indirimbo zitandukanye, ngama All My Life ya Kessin Jojo, indirimbo za Nelly, Dilemma. Ego niyo natanguye kuririmba, niyo yari debut yanje kuririmba. Ego hari mu mwaka uyuhe igihe Niyonzima na Salum Lolilo atangura kuririmba za Dilemma n'izindi?
yari muri 2000 igihe dilema isohoka ego ariko imbere yo ngaho twaririmba izindi ndirimbo nk'aba All My Life Sakesi Jojo cange Love Me For Reason ni nyinshi cyane hanyuma sise muri 2000 hagati nona bonye ko ariyo studio kubera twagira ayo ma playback twagenda kuririmba ku mu president wa Amical de Musiciens yitwa Bochum niwe yatu recordinga mu makaseti hanyuma tukaririmba izo playback après haza studio menya media studio niho naronse ukuntu sohora indirimbo yanje ya mbere sinzoguhemukira ego irasohoka hanyuma chamenyekana gutyo ugisohora indirimbo yawe ya mbere sinzoguhemukira mu muryango mu kibana aho wari usanzwe ubaye bakwakiriye gute byabatangaje cyane parce que urumva nabo baririmba mugabo kenshi bambutsa kuririmba parce que nari mfise ubwenge bwinshi ku ishuri ego n'aba professeur bankurikira inyuma bambwira reka kuririmba biraza kukononera amashure biki ariko kwera nakunda umuziki cyane nabandanije kuririmba ego wabandanije kuririmba izina riranditswe abantu baramumenye Niyonzima Nassor Salum Lolilo ryavuye he Lolilo ni izina ryanje kuva kera ni surnom narose ku bagenzi banje umva si Lolilo ni Lolion hanyuma ni izina nahawe na mama kubera namurya amenyo cyane cyane amayibere gutyo cyamvuga ngo cyana cyawe ni ntare bintu bya gutyo abwira papa me rirasigara kuri jewe Lolion me abana twakinana nabwo bari bafise ukuntu bari bazi kuvuga Lolion baca bavuga Lolilo ricari sigara gucyonye isigara iri sirnoje yanje Lolion hano hose Lolion mais risigara Lolilo partout hanyuma Lolilo yansigarako utanguye umuziki ucuhitamo gufata rya zina abantu bakuze bumva abari ryo wiyita yego mu bisanzwe abavyeyi bawe papa na mama kuko kuva tugitangura nibo baguma bagaruka cyane mbega baracariho nimba bakiriho baramufasha lelo kugira ngo bamuhe support umwana wese akwiye kuronka ivuye ku bavyeyi mama wanje yafuye malheureusement yafuye nkiri muto cyane merci nkiri muto cyane hanyuma papa sinakuze na papa yo grand-mère wanje niwe yantoye ngenda aho yabaga igatsinda Ingozi commune Mumba niyo nakuriye aprenza mu gisagara kubera nawe yacyapfa ngingozi nje ngaha nangura kuba kwa grand-père wanje certain mama na warafa sigara ndije nyene nangura ibintu byo gukinisha amasinema noza imiduga gucyonye kubera ndongo ukuntu nirihira amashuri après ndabandanya gukinisha amasinema le truc après ndongo umuntu afasha rero niyo naciye ndonga abo bahinde ba video 7 baramfasha kungirira album niyo natanguriye kariyeri yanje y'umuziki rero nuko murumva ingene Lolilo yagiye struggling kugira ngo ashobore gushika aho ageze uno munsi akaba amaze kwandikisha izina akaba atahanu na hamwe yorengana ntihagire umuntu numwe amenya ko ari Niyonzima Nassor Salum Lolilo arenganye mwibarabara ukimara gusohora indirimbo yawe ya mbere barayakiriye neza ibikorwa byabandanje gute kuri Niyonzima Nassor Salum gushika no munsi naciye mu obstacle menshi cyane bavuga ko imiziki y'abantu bari impoli biki abacuraranzi ni ibintu bibi ibintu bya gutyo batukwanya cyane mugabo twabandanyije dukora bandanya nkora gushikaho shika baremera batangura kuza kuturaba kuri Saga Plage babonye tutangwe gusohoka hanze tuja mu Rwanda baduhamagara tuje gukora ibiteramo nabatanga uvuga ko vya bintu birakomeye kubera bavuga abacuraranzi bo mu Burundi kubera twara abacuranzi ba mbere gusohoka tugiye kugira ama concert hanze hanyuma mu Rwanda
kubera n'abacuranzi bari bahari bato bato ngatwe hari abamasamba n'abandi baca batangura kudukunda mu Rwanda barankunda cyane niyo natangwe rero kusohoka hanze ngira amaconcert ntangurira Butare ngira concert kuri université ya Butare hanyuma ndagenda kuri muri capitale nyene Kigali nkorayo concert muri stade ya Kigali hari huzuye hari abazigidi ba Bobby Wine Chameleone nanje nari gato nari umwana mugabo ninjiyemo ndaririmba ninjiye kuri stage rero niho abantu batangiye gusara twari kumwe na Chanel ego twinjiye na Chanel kuri stage abantu niho batangiye gukoma induru rero wa mwana w'Ubujumbura kakana ye kararimba neza hanyuma kariyeri irabandanya gutyo ego kariyeri irabandanya gutyo reka tuve gato mu gihugu cy'u Rwanda kuko ni Lolilo yigeze gusohoka mu bihugu bitandukanye vy'Iburayi Europe uraja mu bihugu byinshi byagenze gutugira ngo ushobore kuva mu Burundi uje muri Europe ga Lolilo hari abantu batazi ngene vyagenze kugira ngo Lolilo ashobore kuja muri Europe navuga ko kugira nje muri Europe naronse chance yari competition y'amahoro yabari kuri stade hanyuma nsoka wa mbere na ma certificat d'affiché President Buyoya aramba certificat hanyuma amba moyen yo kuva mu gihugu ngende kuririmba hanze cyangenda muri Hollande hariyo association yitwa Kibiri y'abavuzi b'ingoma nyene bo muri Hollande no banyakiriye hanyuma ndakora yo concert abantu baje benshi cyane hanyuma après ça ndagaruka mu gihugu ngaruse mu gihugu ndabandanya gukora nja muri Congo Makalemi Mamisisi Goma Kisangani ndaronga indi concert yo kuja muri France nja muri France niho naciye ngenda ndakora Belgique Norvège Denmark Suède Irlande urumva naciye ndonga umwanya mvuyeyo ndagenda Australie ndagenda Canada ndagenda Afrique du Sud urumva naciye ndonga chance yo gusohoka cyane niyo nzima na Sœur Salum Lolilo ngo yararonse chance arashitse muri ivyo bihugu ugiye muri Europe na Amerika byari bimeze gute muri Europe ubuzima vraiment ni heza hariyo ama etage hari ibintu byinshi utari bwabone mugabo ntabwo bafise ubuzima bwiza nk'ubwiwacu aha muri wacu tumeze bien turabona famille turabona abagenzi twakuranye urumva ntibyari byoroshe parce que naciye change milieu change abagenzi change ibintu byinshi hanyuma sinabikunze mbona ko atari jewe c'est pas ma place niyo naciye ngaruka rero mu gihugu canje natal ngaruse ngaha ntangura vibushasha naho vyari dur parce que nasanze izindi talashasha ego none ga Lolilo hanze urashitse n'ivyo urakoze ibitari bike uratubwiye neza yuko ubuzima ntivyari vyoroshe ariko warashuye kwiyadapta kuva hanze kuza mu Burundi vyagenze gute mu gihe wari umaze imyaka myinshi uri hanze hari abantu kumbure bashobora kuba bavugaya nariya ariko dushaka umuco wa Lolilo Lolilo yagaruse Lolilo yaciye agaruka mu gihugu ciwe agaruse mu gihugu ciwe yasanze abandi bantu abandi bacuraranzi bashasha mugabo nabwo navuye hariya ngo banyirukanye cyangwa iki oya c'est la décision ni décision natoye jenyene kubera naciye nkunda igihugu canje cyane ndacibuka ngarutse ngaha nsanga niveau yanje y'umuziki yagabanutse cyane nacyo mvuga oya je ndakunda umuziki avant tout umuziki ni byose kuri jewe ifo ko nsubira mu muziki ndasubira mu muziki rero yego ubaza yuko umuziki wawe wagabanutse kubera iki ni kubera ro wavuye mu Burundi uja muri Europe usanga hari abandi baririmbyi baje shanye en vrai dire muri Europe umuntu wese agiye muri Europe aca yibagira akazi kiwe
kubera hari ibintu byinshi bisamaza hari ibintu byinshi bigutwara umwanya ukaca wiyumvira ibindi bintu et en plus hariya urakora ama concert c'est vrai mais hariyo différence hariya nini wacu rero icyo nabonye ko natakaje umwanya mwinshi ariko wari kurinjiza amafaranga warakora ibiteramo watakaje umwanya gutega Lolilo mu gihe wari kurinjiza inoti ushobora kwinjiza inoti mugabo nubone tala yawe kagabanuka ego parce que hariyo abantu baririmba c'est vrai hariyo abantu baririmba gusumba mugabo bajya abantu bafise ukuntu babaho bafise coutume zabo bafise ukuntu bakurikiranye ibintu byabo si nkino iwacu ego yes noko ni Niyonzima na Salom Lolilo wari kuradukurikana kuri Ami Pro show +257 ndakubwire nti gira subscribe canke s'abonner kugira ngo ube the first kuzara kurikirana ibikorwa byose bica kuri YouTube channel yacu. Of course you can call me Ami Pro the MC. Ngume ndakwibutsa wari kuratwumviriza hari kiza cate ca coronavirus uzuribuka gukaraba kugira ngo dushobore kwikingira kino kiza ca coronavirus. Lizo Manizo Foshizo reka ndaza ndagenda kera ngaruke nubu kugira ngo dushobore kumenya byinshi. Twarabonye ku mapost agiye atandukanye long time Fizo Lizo Fizo n'indirimbo igiye kuza nyuma y'imyaka irenga kuri 16 kuko indirimbo mwakoze yacira n'indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2003 gusubira kandi guhura na Fizo Lizo bimbwira iki kuri jewe mbona ni ikintu cyiza cyane parce que Fizo ni umugenzi kandi twakoranye cyane hanyuma kuba dukoranye kandi ni byiza parce que twadeside gukorana tuteze igihugu cyacu imbere yego dusubire gukundisha abarundi wa muziki wabo bakunde ivy'iwabo bakunde muziki wabo twagura imbibe babone ko iwabo barashoboye parce que dufise talent zidasanzwe mu Burundi ariko n'indirimbo igiye kuza nyuma y'imyaka 16 mutareko muraboneka muri collab uri kumwe na Fizo hari habuze iki kugira ngo iyo myaka yose ishobore kurengana ta kintu turiko turumva hagati ya Fizo na Lizo mu gihe kera byari byoroshe ko tubona Fizo na Lizo mu mavideo yagiye atandukanye kubera habuze umwanya parce que umwe wese yakorera mu giti ciwe hanyuma umwe wese yashaka kurondera ukuntu asohoka ese mieux umwe wese yasohose umwe wese yakoze mais d'après tout mbona ko akazi ni collabo dukorane hamwe dukorane n'abandi niho twokwagura imbibe zacu cyane long time bega abantu bayitege ryari bayirindire ryari Lizo Manizo Foshizo kuko nimwe mu nkuru y'ikira trendinga cyane muri Buja Flavor nimwe mu nkuru y'ikira trendinga cyane mu muziki w'u Burundi très bientôt bayirindire vuba cyane ariko abantu bose batubwira vuba ni ryari je mvuze vuba c'est vuba kabisa akini ni ngoma itatoka na video no izosoka audio hanyuma après video izosoka parce que video tuzogirira launch nayo ego hari izindi collab kumbure two kwizera part ya collab ya Fizo ego ni nyinshi cyane sinotanga uturorero muzobibona nkuko mwabonye vya Fizo muzobona n'ivy'abandi ariko tubwira basi umwe apart ya Fizo muzobona ego je nkunda ikintu kimaze guhera sinkunda ikintu mvuga ikintu kitarahera canke mvuga ikintu kitari prêt ego yes no koni Lizo Manizo Foshizo Mzizi wa Jio imbere yuko twinjira mu bindi hari imwe mu ndirimbo zawe Foshuwa ku bwanje nakunze kandi nizera neza yuko nabarako baradukurikana muri kano kanya kuri Ami Pro show +257 bayikunze nimwe mu ndirimbo novuga yuko n'umwana kiri muto ashobora kuba ari kararirimba uno munsi ni indirimbo wise bima matwi akantu gatoye gusa kabima matwi reka bavuge uruvugo nawe kwishe nuwanse kuvugwa yaheze munda kwa nyina nibazovuga imyaka yose bazoruha abanune ivyo bavuga nivyabaherana bibaryohera kubona tuvugana
nibibahimbara kubona dukundana baragerageza kugira ngo twankane. Yes, is Lizo Manizo Foshizo mzizi wa jiwe Simba ntare rugamba cyambara Burundi. Wow, nuko bimeze ni Lizo Manizo Foshizo, imyaka irenga kuri 10 uri muri kare ya music y'u Burundi. Ndemeza neza yuko ni byinshi waraciyemwo yaba vyiza eka ndetse na bibi, kuko ngo nta nyambi buragahonzi ngo nta mwonga ngo nta nyambi buragahonzi. Nivyo uyo numwe mu migani y'abarundi abadutanguriye abatuboneye izuba. Ndashaka tubwire mu myaka yose umaze muri kare ya music isomo wakuyemo niri? nakuyemo icyambere na mbere akazi k'umuziki n'akazi gasaba umwete, gasaba kwihangana, gasaba kuba ufise indero. Avant tout udafise indero na nakimwe woshikako, nawe ufise talazingana gute fin de fait yawe uzogwa hasi. Hanyuma gasaba gukora, gasaba gukora buri munsi ukafana bishasha, hanyuma uyumvire ko uri generation, chaque generation ije korera muri yo generation nyene. Ego Lizo Manizo Foshizo, uvuze ngo kugira indero, hari abaririmbyi ziba barundi uno munsi kumbure bashobora ko bazi kuririmba ariko babuze discipline bishobora kuba bibatuma badashika hano bifuza gushika. Je novuga ko ivy'abandi sindaba, buri munsi ndaba vyiwanje, na nico gituma nkeneye gutera imbere parce que umwe wese afise ukuntu abayeho. No mukondana nakameze uku nakameze, nageza kuraba kwanza jewe jemeze gute. Ego uno munsi Lolilo ameze gute? no musiroriro hindutse cyane. Siroriro abantu bazi kuva kera, ni Lolilo yaronse abantu bari hafi yiwe baramuhanura, aba journaliste, aba fans, aba umugore wiwe, famille yiwe cange abagenzi, bampaye imbanuro nyinshi cyane kandi zaramfashije n'ubunye mbona ko zimfashije gushika kure. Ego Lizo, uvuze ngo narahindutse cyane uno munsi, hari abantu benshi bagiye barama impanuro, wagiye uravuga abantu batandukanye amenyesha makuru n'abandi. Lolilo wa kera yarameze gute? Nibihe bintu bitatu byaranga Lolilo wa kera ashobora kuba yarahinduye uno munsi? Lolilo wa kera navuga ko nabwo yarazi icyo ashaka, nabwo yitahura. Mugabo ubunye Lolilo ndazi icyo nshaka, ndazi aho navuye, ndazi icyo ndondera cyangwa aho nshaka gushika. Ego Lolilo wa kera ntiyitahura, Lolilo wa kera ntiyabazi icyo ashaka gushikako. Ndashaka kumenya mu gihe hariho wari ufise izina rikomeye cyane, ariho kumbure twashobora kuba turiha amafaranga 100 tugiye mu mafilme kugira ngo dushobore kubanza kuraba indirimbo za Niyonzima na Sor Salom Lolilo, ijya 6 wari ufise kera naco yakumari? 6 no kwitahura ni ibintu bibiri trop différent. Navuga ko iyo nitahura cagihe ubonye no banashize kure cyane, no bameze nk'aba Diamond Platinum cange meze nk'aba Akon cange abandi bacuranzi, parce que naronse chance yo kumenyekana. Mugabo chance yanje nije nyene nayononye. Mugabo siregreta cyane parce que passé yanje ni iri kurakora ubunye, niyo iri kurankora. Nabonye ivyo amakosa nakoze, nyuma ubunye ndiko ndikosora. Ego ubu Niyonzima na Sor Salom Lolilo ariko arikosora. Urumwe mu baririmbyi babonetse mu makolabo menshi n'abaririmbyi yaba abahano ndetse nabo hanze y'igihugu. Ibutsa bari ko baragukurikira muri kano kanya kuri Ami Pro Show +257 amwe mu makolabo wakoze nabo mwayakoranye. Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Nakoranye n'abacuranzi benshi cyane. Natanguye ndakorana na Professor J, nkoranya na TID, nkorana na Wanaume Family TMK, nkorana na Michael Ross mu Bugande, nkorana na Diamond Platinum indirimbo zibiri, nkorana na Ali Kiba. Urumva ni benshi cyane, sinobandanya
bandanya kubadondagura sinobaheza ni benshi cyane. Diamond Platnumz mwakoranye indirimbo zigera kuri 2 ndibuka neza ko no mu mwaka uheze hari mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwindwi igenekerezo rya 28 isaha 3 zirenze kiminota 17 Diamond Platnumz hamagara Niyonzima na Sor Salum Lolilo kuri stage ya Prix Musique kuri ETS Kamenge. Lolilo yavyakiriye gute Diamond Platnumz amuhamagaye? Yaravyize Diamond Platinum n'umuntu muvuga ko sumugenzi gusa ubu yamaze kuba nka famille parce que Diamond uvyo tukorana ni vyinshi cyane impanuro impanuro bon hariho vyinshi bimubabaza kubona naratera imbere gushika no munsi mugabo nibaza ko n'umwanya vyose bitwara bigenda n'umwanya kandi vyose ni Imana bipanga. Diamond yampamagaye n'umuntu atibagira yampamagaye parce que nari umuntu wa mbere gukorana nawe featuring aje ngahi wacu namufashe neza turaba abagenzi ba grave hanyuma uwo munsi ashise gusa kuri aeroport yari uwa mbere kumamagara yari uwa mbere kubaza uwe Lolilo naho hariho benshi batanshizemwo sinari muri ico giteramo hari umwe abagenzi banje mugabo yampamagaye ndajayo ndamufasha kuri stage kubera turafitanye indirimbo 2 ujya munsi hari abantu benshi bashoye kwibaza ibibazo byinshi inyuma yo kuboneka kuri stage kwa Lolilo na Diamond Platnumz. Reka agenda bigaruke kuno munsi kuko nijye nyambere dushoye gukora ikiganiro kuri online TV yanje ubaye n'umuririmbyi wa mbere ashoye gukora ikiganiro kuri ino television. Mwavuganye iki? Yakubwiye iki? Wamubwiye iki? Kuri stage cyangwa nyuma ya stage nyuma yo kubona performance abantu bararyohewe abantu bagiye bavuga ibi nabiriya mu makartier agiye atandukanye kuko niyo nkuru yari kira trending cyane. Diamond Platinum yabivuze mu bugaragaro yabivuze mu kinyegero yabivuze Lolilo ni familia yanje mu Kiswahili yavuze ni ndugu yangu na niko tayari kutumika naye siku yoyote na siku yoyote anataka tufanye kazi mimi niko tayari na naheshimu kazi yake na niko fans wake napenda kazi yake anavyofanya ya urumva akunda kazi kanje yavuze ko atari umugenzi gusa ndi famille yiwe bon ari prêt gukorana nanje igihe cyari cyo cyose umwanya wose ashakira ngene dukorana. Yes noko tugaruke rero kuri Simba Gang uvuze Simba Gang uraza kubona Niyonzima na Sor Salum Lolilo nk'umutwe wa Simba Gang vyaye gutegaliza. Simba Gang nivyo ndumuseyo wa Simba Gang hanyuma hariyo manager hariyo attaché de presse hariyo patron bon ni vyinshi muri Simba Gang umwe afise akazi kiwe na Simba Gang nivyo turiko turakora turiko turagura imbibe tubanjana dukorana na Simba Gang sindije nyene ndumucuraranzi wa mbere mugabo haro n'undi wa kabiri yitwa Aslayan nawe ari muri Simba Gang arakora bientôt ari akazi kiwe muzobona zikusohoka parce que urabona ko ibintu bidameze neza umwanya uri mal choisi ku kazi hariyo coronavirus hari ibintu byinshi biriko biravugwa rero ifo ko abantu bipanga bakarefleshisa ukuntu bo kubandanya bakora. Ariko ku rundi ruhande Aslayan hari ibikorwa biri muri studio vyiwe. Yego hari ibikorwa biri muri studio vyiwe hariyo meme na video iri muri nani ya montage nerahera mugabo bientôt muzobibona. Yes noko reka rero Lolilo kumbure mu kurangiza dushobore kubaza ibibazo bishobora gufasha benshi bigafasha wewe bigafasha n'abariko baragukurikirana. Turi mu mwaka wa 2020 haheze igihe gito cyane umwaka utanguye projet Niyonzima na Sor Salum afise muri no mwaka twitege iki tutabonye mu yindi myaka yose ariko dushaka kubona muri no mwaka? Kwagura imbibe z'umuziki niyo projet mfise nini cyane isumba izindi projet nkuko mwabibonye ntanguriye ngahi wacu Aroma featuring natanguye gukora bientôt muzobona no hanze sepangaha gusa mugabo turafise amobstacle menshi nga coronavirus iri mu nzira ari ibintu byinshi vyonona akazi kacu kandi kazi kacu murazi ko kakogwa en public sakazi kakogwa mu kinyegero rero kuza abantu benshi ahantu hamwe n'ikiciza kiduteye bon urumva ko
bitari facile ariko twizere ko izo collab uvuze zo kwagura imbibe tuzozibona muri no mwaka nyona 2020. Bon, ça dépend nizo corona iriko iradutera une fois baronse imiti bakayihagarika tusobandanya dukora une fois batubwiye dusigare il y a quelques heures batubwiye ko tudashobora gukora ibintu mirimo yacu twamadukora ibiteramo babihagarise bientôt hazoba amastade na mupira tuzobona peut-être kuja mu masoko ama restaurant ama bus uruva ivyo bintu vyose bamaze kuvyugara on est bloqué amashure y'abana no ariko nibaza yuko batavyugara ku ntego mbi kuko no kwikingira kuko coronavirus ni kimwe mu kizano avuga yuko gishobora kwandukira vyoroshe na nyarijya abantu usanga barahantu bari benshi ni kimwe mu bintu bishobora gutuma bashobora guhagarika ibiteramo ndetse n'ibindi kuko nimba ukurikirana hafi amahigano nka yose yarahagaze umupira w'amaguru Premier League Ligue 1 ndetse n'ibiteramo hanze y'igihugu mu ntumbero yo kwikingira neza kino kiza ca coronavirus ariko kimwe gusa no kubandanya duhimiriza abantu kandi twizera neza yuko ikintu cyose gihari hariyo inyishu Imana izo bikora maze biheze bigende neza. urabizi très bien ivyo bintu byose bihagariswe oui c'est vrai bavyagarika kubera badukingire mugabo bihagariswe vyose nta buzima buzoba buhari parce que on sera bloqué na kimwe tuzosubira gukora ijya mirimo yacu twama tugenda kurondera ko amahera turondera ko ubuzima nibaze ko kimwe gusa twari dukiye kwizera yuko iyi coronavirus atagiye kinizomara kuko ngiyo wizeye Imana byose birakunda ça c'est sûr nibaza ko Imana iri kumwe natwe gushika ubonye muri Afrika bamaze gufata umuntu umwe gusa nibaza ko yafuye na coronavirus mugabo nibaza ko twebwe tusobandanya kubaho bien parce que numva ko corona itaba muri klima yacu c'est trop chaud oya no mu Burundi nizowashiga kuko nigiye gucimana. Okay, amen yes nuko Lizo Manizo Foshizo kumbure ko bariko baragukurikirana abarifuza kumenya ikintu kibabaza Lolilo iyo bakimukoreye n'igiki. Nuvuga ko ikintu nanga mu buzima akarenganyo ikintu nanga mu buzima kubera naciye mu byinshi ugasanga umuntu arakurenganye kubera apparence yawe cyangwa arakurenganye atakuzi akabwira gusa abantu byameze kucyameze mutazinanye na kimwe muzinanye ko akagucafuza akakwerekana ko atavarero ufise atumuntu rero icyo kintu sitakikunda cyane kandi bivanana nuko naciye mu bintu byinshi famille yanje peut-être mama yafuye hanyuma grand-mère arantora n'abarapfa grand-père n'abarantora arafa urumva nabayeho ndije nyene la plupart du temps ego rero akarenganyo sikeza vraiment akarenganyo ikintu kibi ça détruit la vie du monde. Byarigeze gushika muri carrière ya music ya Lolilo iyo myaka yose irenga kuri 20 ariko araririmba abantu bakamuhamagara ati ona ole voyou iko naimba ego vyaciye cyane ubwa mbere twatanguye gihe dutangura batubwiye ko turabavoyu ariko après bace babona ko ari ikintu kiri muri twebwe parce que quartier tuvamwo ari quartier mu Buyenzi à partir ya quartier nabagamwo peut-être niyo baca bafatira ko bagatangura kutubwira nabi cyangwa bakadutuka à partir naho uva ijyanye nakubwiye apparence y'umuntu ushobora kumenya umuntu ukamujija à partir ya apparence yewe sivyiza ni ibintu bibi cyane ico nuvuga ko ni vyinshi gusa umuntu ashobora bonerako cyangwa akakuvuga ko nabi kugira gusa kudetruiser parce que la jalousie aussi abona kujya talufise atayoshobora namwe yoshika aka desida kuko detruiza mu bandi bantu ego rero ico kintu vraiment tukireke twibuke ko twese turabana b'igihugu twese turikorakorera igihugu hanyuma tureke kuvugana nabi tureke kubwira umuntu nabi ureke kumujija umuntu a partir ya image yiwe sivyiza. Lolilo afise abana bangahe?
Lolilo ubunye afise abana bane ego hariyo wa mbere yitwa Rahma, uwa kabiri yitwa Masalom, uwa gatatu yitwa Lolilo Junior, hakaba hari na Nasor ego abo nibo bana ba Niyonzima Nasor Salum Lolilo Lizo narifu Nasor niwe Lolilo hanyuma akaba hari Salum ewe narifu ibibazo byinshi nari kukubaza usanzwe uri umumbaririmbyi amaze imyaka myinshi muri Buja Flavor muri industry ya music nizera neza yuko umuntu yerekana kuri kino kiganiro ashoye kumenya byinshi kuri Niyonzima Nasor Salum Lolilo hari byinshi kumbura abantu batabazi ariko no musi nizera yuko bamenye biciye kuri Ami Pro Show plus 257 nk'abantu bariko gukurikirana batekerera ubutumwa bushobora kumbure guhindura societe bushobora kumbure guhindura n'umuziki wacu. Icyambere na mbere ndabashimiye aba cameraman no mu journaliste wacu yitwa John Mabu hamwe na Ami Pro ku kazi muri ko murakora mu gufasha umuziki mu Burundi cyangwa mu guteza imbere umuziki mu Burundi. Hanyuma nkabashimiye cyane abacuranzi bagenzi banje ukuntu turakorana n'ukuntu bariko barakora turiko turakora bien tubifatamwe neza. Hanyuma umuziki wacu mu Burundi ushitse ku rwego rushimishije cyane a partir yatwe turi vyirore abana cyangwa abanyeshuri barabe ukuntu tubayeho tubandanye twifata bien kubera turi vyirore by'igihugu. Hanyuma ndashimiye abafansi bacu ndashimiye cyane ukuntu bariko barakunda umuziki wabo turiko turadomina cyane mu Burundi. Très bientôt nibaza ko atazoba ba Diamond cyangwa ba Alikiba cyangwa ba Kihazoba hari ba Lolilo ba Fariyazi ba Satubi bande no tuzoba turi. Hanyuma murakoze cyane kutugendera ego murakoze cyane guteza umuziki mu Burundi. Hanyuma n'abafanzi banje ndabasavye binjire muri chaîne ya Ami Pro bagire subscribe hanyuma bandika ama comments n'amanani na like bashire ko ama like kubera ni chaîne iteza imbere umuziki mu Burundi. Murakoze. Asante.